Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe mwese aho muherereye, mwaba abari ku mugabane wa Afrika, Amerika, Uburayi, Australia n'ahandi hatandukanye mwese, mwumve yuko tubahaye ikaze muri kino kiganiro cacu kuri B-Info na B-Info Plus. Ku murongo wa telefone ndi kumwe na Musesanguzi Mwenze niwe tugiye kubana muri kino kiganiro. Reka ndamuha ikaze aramutse mwebwe muri kumadukurikirana imbere yuko ndababwira ingingo tugiye kuganira ku muri kino kiganiro cacu. Mwenze karibu cyane. Amahoro gose, amahoro abakunzi bacu bose, ndabigeni amahoro y'Imana. Ego. Aho uri mumeze gute? Aho turi tweze neza kandi n'akazuba cabona ko gasa n'akanini ibifuka nyene kariko kaboneka neza, hameze neza kuri caho. Aho ni vyiza. So ingingo tugiye kuganira ku muri kino kiganiro cacu n'amasezerano yo gufashanya mu buryo bwa gisirikare hagati y'igihugu kibanyi ca Kongo n'ikindi gihugu kibanyi ca Tanzania. Sinzi yuko ayo masezerano ufite ico yazi ko bwana Musesanguzi Mwenze. Ego hari icamaze kwigaragaza, aya masezerano ari ibintu byinshi biriko bigenda vyigaragaza mu buryo bwo gukuraho intwaro ziko zigenda ziteza umutekano muke mu karere k'ibiyaga binini. Na cyane cyane aho no kubwira nk'intwaro y'igihugu cyo hakurya kibanyi igizwe n'abanyerotique cyane, hanyuma hakabaho oya kiya gihugu ntabwo cyane ntabwo kigizwe n'abanyerotique, tumuvuga abarongozi bacu. Kambuga abarongozi bacu ubwabacikira abarongozi bacu. Abarongozi bacu rero bariko bagerageza kuraba ingene ubifata kajya karere, ariko babibangiye Donald Trump acaraba ingene yoca kuri Tanzania, Uburundi canke muri SADC kugira ngo bikunde bakureho M23. Rero kugira ngo bashobore kuyikuraho birasaba yuko aronka abasirikare batari korompi. Rero abo basirikare nabo bagomba kuva muri Tanzania, na cyane cyane ko bamaze gutangaza ko hariho ubwoko bwamaze kwa menase, na cyane cyane ndavuga nk'abantu mu karere. Abo bantu rero barabaye menase, ariko bagerageza kuraba ni gute boronka justice. Rero Donald Trump yategeka ko ako gace ariko kagira kabamwo muri irya ngingo yabaye muri yoni ingingo yo gufata irya resolution. Rero no kuvuga baca baraba bati mbega ibihugu bihana urubibe na Kongo na RDC n'ibihe, baca na Tanzania, Uburundi urazi ko yarasanzwe ahari. Hajya menya yuko na Zambia bishoboka ikazobamwo. Ahubwo amakuru dufite nuko na Zambia imaze gushikana ingabo zabo ku butaka bwa Kongo. Ego kuvuga rero n'icyo mpande kubyiza ibindi bihugu bigizwe n'ababantu ibyo bice bigerageza kuraba ingene byisuganya kugira ngo bigwanirize umwansi hamwe, kuko ni intambara iri hagati y'ababantu n'abanyerotique. Urazi yuko baherutse gufata abasirikare benshi batandukanye, u Rwanda, Uganda, Kenya, mugabo na cyane cyane ari mu bwoko bw'abanyerotique. Muri ibyo nico bigaragaza yuko bagiye muri Tanzania barondera ubwoko bw'ababantu. Ni ukuvuga ari byangiye ntambara y'akarere byagumye ivuga yuko ababantu n'abanyerotique ariko baragwana. Nico gihe rero bagomba guca batabara Kongo bifashishije amasezerano yabaye, kuko ata masezerano mbega abasirikare ba Tanzania baca binjira gute. Mwibuke nababwiye yuko inyuma yuko bazoheza gutora Samia Suluhu Hassan ko kizoca gikurikira yuko bazoca batangura guhana umwansi. Amatangiye kubibona ko ntabivuze. Ni ukuvuga rero ubu Samia Suluhu bamutoye, ubu agomba atangura gufata ingingo rero zimwe kandi zikarishe zizotuma mu karere habaho amahoro. Icyo bigira ko ndabereka impamvu bari bagombye gufata Tanganyika. No kugira ngo naho nyine Tanzania igira umutekano muke, ni kugomba gukeka ikiroberi muri Tanzania. Rero icyo kiroberi cyo kwifashishijwe bimwe bizana muri Kongo mu gihe bomara gufata ku karere kose ka burenga icyo cyose cya Tanganyika ujya hariya Zambia. Urabona yuko abozana ibigwanisho biva muri Kongo bigenda gutera umutekano muke muri Tanzania byoshoboka cyane. Tukiri ngaho Mwenza, haburagize ikintu nyibutsa, uzi ko hari amakuru mfise avuga ko ingabo z'u Rwanda ziri muri Mozambique
ziriko zisuganya kugira ngo baze kurema imigwi y'iterabwoba muri Tanzania. Nicyo gituma rero Tanzania yategereza gukora amasezerano. Ibyo sinari kwivuga ugize neza kubivuga, ariko ndakwereka gusa ijwi ryawe ntabwo riko riraza neza, mbabare sinzi ko hari ukuntu urihinyanyura, ariko sinzi ubu naho kuko byumva. Yego ni mitende. Ni ukuvuga ako karere kose ariko kagaragaraho intambara abantu. Rero icyo twaragerageza ariko haraba mbega ni gute mu bitabiriza Tanzania nayo urabona ko bagize nuko bikanga. Rero baca baraba bati none iyo ntambara kugira itsinde bigenda gute? Ni ukuvuga inyuma yo gutsinda M23 ya yuko intambara byose biba ariko bategura byose biba bitsinzwe. Aho hantu mbabare turaza kuhagaruka kumbuye n'intabyibagira ndakigaruka ko mugabo tubandanye kwanza n'aya masezerano ari hagati y'igihugu ca Kongo ndetse na Tanzania. Bamwe bavuga bati Tanzania yoba yagize ubwoba nayo akaba ariyo yisabiye Kongo kugira ngo ize kubafasha kurwaniriza umwansi hano ku butaka bwa Kongo, kubera ko basanzwe bazi ko umwansi wabo asanzwe ari umwe. Nawe waje kuvuga uti ashobora kuba ari Donald Trump agombye kurangiza iyo ntambara cyangwa se agombye guhana Perezida Paul Kagame kukagaye yasuzuguye amasezerano yasinye hariya i Washington. Twemere ibiki? Ni kuvuga ubu no kugira yuko Tshisekedi asigara umuhungu wa Trump mu karere gute? Ni kuvuga nyuma yuko ari amasezerano yo gufanya mu by'umutekano muri Kongo, ajya amasezerano y'ubutare n'ibiki bijya byose, ajya amasezerano bageneye Amerika na Kongo, ajya atuma Tshisekedi aba umuhungu wa Amerika. Agataba atumwa gukora ibikorwa, no kuvuga ajya amasezerano ashobora kuyasinya ngo nayo umutekano atabiherewe uburenganzira nande na Trump. Ibyo rero menya yuko Donald Trump ari wamuha uburenganzira bwo gukora amasezerano ariko araba rero kugira mu Trump agomba. Ariko ico kintu umusanguzi mwenza iyo mvugo yawe itandukanye n'imvugo z'abantu benshi aho bavuga bati Trump ashobora kuba yarataye mu rudubi Tshisekedi. Kuko urabona ko mu masezerano yasinywa nyishamba igisigara cy'u Rwanda RDF bace bigarurira iyi Plaine de la Ruzizi yose, kandi bakaba basinawe ko badvancinga bagomba kwinjira mu ntara Tanganyika. Ariko cyo no kubwira cyo ibyo bari kugenda bakora byose intambara ihari umunsi intambara. Allo amakonexio kabisa ntabwo ameze neza. Allo genda kumva waruvuze uti ndiko navuga ni intambara ziko ziraba kino gihe zisatira ubutunzi nako buzi ko Kongo ifite ubutunzi. Ubwo butunzi nabwo bakaba baruhaye Donald Trump. Rero ni gute yoca avuga ati agomba kubata mu rudubi hanyuma uzi n'ibintu asigaye yameze ku bintu by'itunga babimuhaye byose, amaye igihugu cyose yakimwomoreye, ni gute yoca aguma ashyigikira inyeshyamba? Rero menya yuko bo bamwe bashaka kwibona uko abandi bakibona ukundi. Cyo ko ndabibona mu busesanguzi bwanje mbona yuko Donald Trump ariko arafasha Tshisekedi akamubwira ati rero cibikora uku, kuko yari yanabivuze yuko gukura iyo migwi y'iterabwoba azifashisha Tanzania canke abasirikare bo muri SADC. Nicyo gituma ucubona hariho abari kugenda babafasha. Menya yuko nabo muri Angola bashobora kubamwo, binavugwa mbere ko nabo muri Togo bashobora kuzohoza kugira ngo bakureho burundu. So ku rundi ruhande bariko bavuga bati kumbure coba ari gisirikare c'akarere bagomba kurema kugira ngo bashobore gutuza imigwi y'iterabwoba nka kujya RDF yaremwe kugira ngo ishobore kuba ari umugwi w'iterabwoba mu karere. Wowe ubivuga kwiki? Icyo ndabivuga ko no kugira ngo abo bantu bazocungerere ubutunzi bwa Amerika, ngo gutegereza kubaho kugira ngo bareme imigwi ibiri irabana y'ingwe. Kuvuga atamibwira abana y'ingwe Amerika ari bwa bucungiwe neza. Kuvuga akubwiye yuko abo bantu ateze kubaho kugira ngo tuvuge. Okay, so twigarukire rero kuri iki kibazo cyawavuze ngo niba bashobora gutuza umugwi M23 ngintambara mu karere zizoba zihagaze. Ego ubundi se icyateye M23 kizoba kivuyeho?
no kuvuga icyatuma ariko biraba kizoba kivuye uko barondera kurondera ukuntu ni gute akarere kuba mu minwe y'abanyamerika. Rero mu gihe rero Amerika izo ifise igihugu cyose cya Congo izo yifitiye akarere izo bimwe turinze zoba yamaze gushyiraho abayoboke bayo bacungera imari zayo ata muntu uwo ari we wese azopfa kuvogera kuko yamutumye Kagame kubikora biramunanira. Rero no kuvuga bimaze kumunanira ibyo ariko arakora rero n'ibyo muri make. Mwenza mu makuru dufise nuko hejuru yo kurondera ubutunzi kama bwacu hano muri Afrika basanzwe banakeneye wanashaka n'ubutaka bwacu inyuma yo kugabanya igitigiri c'abanyafrika. Ego nibamara kuronka ubwo butunzi kama urumva ko bazoba bamaze bashitse no kunego kugabanya igitigiri c'abanyafrika. Tuganiriye ntuziko nakubwiye ko nubwo bazofata Kongo ataba zigera mu karere nako bariye nubwo bazofata Kongo nta mahoro zigira mu karere bivanye n'ibyo bikora. Nico gituma nanje ndakubajije nti M23 ihagaritswe gute uvuga ko hazoba habonetse amahoro kandi wavuze ko atamahoro azoboneka mu karere. No kuvuga nuko hazoba hasigaye hariho umugwi ukomeye ujejwe gucungera amahoro cyane cyane ko igisirikare cya Kongo cy'u Burundi na Tanzania bazoba bafite ingufu zidasanzwe bahuriye ko bashyigikiwe na Amerika bashyigikiwe n'Uburundi kuko ikiraka baronse ni inoti ziba zibonga. None urumva Uburusiya buzokwihanganira ko butazogira access na ntoya hano mu karere kibaga binini? Allo ndakumva uvuze gute? Uburusiya urumva ko buzokwihanganira ko bufise access hano mu karere kibaga binini? Bo bazafite inyungu zabo bazifite nabwo ariko azikomakoma baje baronka inyungu zabo nuko bizoba bimeze. Gute se Amerika izocagarikira muri Kongo ubutunzi kama buri mu Burundi no muri Tanzania ntabwo ikeneye? Aho hantu rero niyo hazoba hari ikibazo cyotuma umenga akajagari kaboneka ariko kazoba kari mu bantu n'ikibiribiri. Gute? Umuce wa mbere nazo vuga bati twebwe turashorera ahanaka abandi twitwe turashorera ahanaka muri make babishaka kuguma binjira mu bijyanye no guteranya abantu n'abandi ariko hazoba hari ingufu zibazibira. Ingufu zimaze kuboneka zibazibira haca haba umutekano kuko ubogira aduzi umutwe ubundi ashobora buhoro. So tugaruke gato ku Rwanda twarabonye aho umushikiranganje mujajejwe harimo imigenderanire n'amakungu nimba ntiyenze Olivier Nduhungirehe aho yari kumwe n'uriya mushikiranganje umugenzi wo mu Rusiya. Woba ufise akanyangende ku byo bariko baraganira? Muri make ariko agerageza kuhana ubundi butuki ariko baramaze guhindura. Allo inama nini cyane iba Allo warubuze uti ariko agerageza kure mu bundi bucuti? Ariko agerageza kure mu bundi bucuti nubwo bidapfa kumuhira. Allo Mwenza sinzi bikuranyumva sasa ndiko ndakumva kabisa biriko biracika. Warubuze uti ati bagerageza kure mu bundi bucuti ariko ntibikunda bivanye n'icyo bitabagiye bakera abagenzi bakera Uburusiya no kuvuga ntapfa kwakira wese. Oya gusa mugabo kuri ico umbabarire gato leta y'u Rwanda barabagenzi bakera n'igihugu na leta z'umwe za Amerika nibo babakoresha nimba mu by'ukuri koko Amerika yoba yakaravye u Rwanda bivuze ko Amerika yo bigiye gukorana na leta ya Kongo na leta y'u Burundi ndetse na leta ya Tanzania. Ni igiki cobuza none Uburusiya kuba bwokorana n'u Rwanda magihe abaparteneri bayo hano mu karere bazoba bagiye gukorana na Amerika? Abarusiya n'abana bazigenda buhoro buhoro badapfa guhubuka kuko nabivuga bagenda bitonze n'abantu bamaze bakaraba ati mbega ibi bisubira cya hehe. Rero no kuvuga ngo cyakira umuntu agiye yemye bari abagenzi bari imbere nabo itaratosekara. Rero nta migenderanire y'u Burundi n'Uburusiya cyangwa ya Tanzania n'Uburusiya iratosekara n'ubwo ibyo bibaye ni nk'ikirakaza bahawe ubwo hari ayo masezerano y'ubucuti n'umutekano. Ego Mwenza reka ndagushimire. Urakoze cyane. Ego reka nshimira abo bose bari babaye natwe muri kino kiganiro kumbure turaza kongera no mu bindi biganiro byacu byo hanyuma haracari kare mugire aho muba mwubahwe. Ciao ciao.